Imana ni investisseur spirituel. Chacun a reçu un talent. Nuvuga ngo kubera Imana ni investisseur yarafashishira mu muntu wese talent kanaka. Yaramuhaye talent kanaka. Muri musique, muri chant, composition, administration n'ibindi vyinshi. Imana rero irindiriye ko tugwiza ivyo twahawe. Yabiduhaye à l'état brut. Yabiduhaye bikiri brut, muravyumva? Ikeneye ko tubimultiplier, tubikoresha kugira ngo vyaguke. Ici keneye rero en retour, c'est pas seulement en argent, mais en impact, croissance et influence. Ikeneye ko tubikoresha. Kenshi ariko twibaza ngo iyi mpano y'umuziki Imana ashize muri jewe ni kugira ngo ndonke amafaranga. Oya, pour votre information, l'argent c'est pas notre finalité. L'argent c'est l'un des outils Imana yaduhaye. Ibikoresha Imana yaduhaye. Ntidukorera amafaranga, ahubwo dukoresha amafaranga. Subiramo uti sinkorera amafaranga ahubwo nkoresha amafaranga. Abantu bakorera amafaranga rero muriko muratakaza intumbero. Turi kumwe? Ico kigiye kuba muri mindset zacu. Ico dukorera rero ni giki? Dukorera Imana pour apporter l'impact, l'influence n'impinduka positive mu kibano. Ese habwe icubahiro. Amafaranga nayo ni umukozi.